Sali les gars, j'espère que vous allez bien. Muranyihanganira grippe imereye nabi ariko nta kibazo. Hama tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukorera amafaranga online muri cryptocurrency cyangwa se mining guys. Ukaba uri mushasha, hari abantu handitse subscribe ufyondeko hanyuma uba uriyandikishije umuryango wagutse. Hama tudatinze tugiye kubanza turabire hamwe introduction ya mining n'ivyo wokora kugira ngo ube umu miners. Hanyuma turatanga hama guys nkuko nari nabibemereye, reka turebere hamwe cryptocurrency ni iki. Cryptocurrency ni amatungo y'ikoranabuhanga, bisobanura amafaranga y'ikoranabuhanga ariko adafadika, amafaranga agendera mu buryo bwa blockchain atagengwa na banki kanaka cyangwa na leta kanaka. Nk'akarorero ndavuga za Bitcoin, za Pi Network, za Ethereum n'izindi nyinshi zagiye ziracukugwa n'iziriko ziracukugwa ubu nyene guys. Hama mining nayo ni iki? Mining ni uburyo bwihariye bwo gucukura ifaranga ry'ikoranabuhanga, ariho havuye gucukugwa izo za Bitcoin zacukuwe, izi za Pi Network zima ziracukugwa, za Ethereum zacukuwe n'izindi nyinshi zima ziracukugwa mw'iyi misi. Miners nawe n'umuki guys. Umu miners n'umuntu afasha kubaka blockchain kanaka akayisapotinga igacukugwa gushika ibikorwa vyayo birangiye, hanyuma akazohabwa agashumbusho cingwe se ingororano yuko yasapotinze iyo blockchain kanaka, nawene akarya ku mafaranga aribo batwebwe. Ni gute rero nawe woba umu miners kugira nawe ayo mafaranga uzoyarye uyaryeko nk'abandi nk'ibisanzwe? Nta mutahe bigusaba, nta mafaranga bigusaba ngo ushiremo amafaranga kanaka, usivye gusa kubasapotinga ukabereka ko muri kumwe, ubundi ukabashigikira iyo blockchain yagera hirya kw'isoko cangwe se yarangira nawe bakaguha agashumbusho kawe nk'uwabafashije, nk'uwabasapotinze. Umva nawe ntiwokorera ubusa. Hama guys ni iki gikenewe kugira umuntu aba mu miners? Kugira umuntu aba mu miners araza gukenera ubwa mbere smartphone cangwe se computer, akenere application yitwa Telegram n'izindi application, kuko hari mining zikorerwa muri Telegram, kuko Telegram rwafashwe nk'urubuga rwa business, hari n'izindi zikorerwa mu application. Biraza rero kugusaba ko ubuzi iyo mining ugomba gukora uburyo yitwa, nyamba ari iyo muri application ukayitereshaja kuri Play Store, hama ukayinstalla muri telefone yawe, ukazoza ukora ivyo bagusaba ku munsi. Na Telegram niko kuko, hariho link ukaba uri interese uratubwira tugushire muri group, uraza gusiga nimero yawe tugushire muri group, ubundi orobana nacu ku update tugenda turakora ibijanye na mining guys. Ukaba uri interese n'iki cigwa wumva twobandanya, andika muri comment ati tubandanye, kandi ntibibagire kugira subscribe no guparataja. Ciao ciao.